ko tuvuga ko dufise urukundo ubwo turaha amahoro abandi, turaha amahoro abandi. Guha amahoro abandi ni iki? No kubona yuko utamwononeye utwiwe, udamuhagaritse umutima. Rega hariho abandi umutima, abo umutima w'urukundo wawagiye. Ahubwo niduhana amahoro, hamwe uvuga uti je ndaguhaye amahoro nawe mpa amahoro, duhana amahoro. Uwo tubonye nabo bashaka kuduhungabaniriza ayo mahoro, tumuhanure. Mbega none ko shetani dutemberamwo, kubera iki tuyemerera ko twinjiramwo? Tugire urunani, dukundane, kugira ngo ubukozi bw'ikibi butuvemwo, kuko ubukozi bw'ikibi n'ubwa shetani. Butuvemwo, duhana amahoro. Ubwo ntabarya imitsi abandi, akarya ivyo atabiri yakuya. Ntawirirwa kwirigara agaca ashika muhira arondera abaza umugore wiwe ngo ntiwatetse, kandi yiriwe kwirigara. None nk'ubarazi ko ari igicumuro, abari yimitsi abandi, ubwo si urukundo kurya imitsi abandi. Mu Kirundi tuvuga ngo nukugurira uwundi ku ngunguru. Kugurira uwundi ku ngunguru ni igicumuro. Nk'ubu turi muri bibihe nibihe tuza turamenya ko dutegerezwa gukundana, tugakora twese twongera dusangira n'utwo dufise. Uwarose ntafungure uwundi araye ubusa. Mbega muribuka abemera ba mbere ingene babaho? Burya twabishoboraga yemwe. Ngo hagize n'ugurisha agatongo ngo yacazana amahera agashira hamwe n'abandi bagasangira. Ubwo twabishobora twebwe. Twashobora gusabika ivyo dufise. Urukundo nico nyene. Udashobora kuvyumva yuko ushobora gufungura uwundi araye ubusa ubizi. Umenye yuko imbere y'Imana ntaco wahaye amaboko. Ijuru buri kurarifuta. Kandi rero mumushima arivyo. No muri abo bemera ba mbere ba kera, hariho uwagurishije agatongo aranyegeza hanyuma Imana yoyo ibimubona. Naho unyegeza usiga amaso y'abantu ntusiga amaso y'Imana. Hanyuma Imana iramumenya, hanyuma icyo yamukoreye yaciye apfa atabiriye. Murumva yuko ivyo dufise byose ni Imana yabiduhaye, nta na kimwe dufise Imana itaduhaye. None ko Imana yabiduhaye uzi neza kuzobisigaha, none kubera iki utabisabikanya na bagenzi bawe? Tugire urukundo, nico cyatuzanye urukundo. Nico ituma nanje ngenda mvuze nti mu kuremeshanya gikuru muri vyose no kugira urukundo. Ntihagire uwonona ivy'abandi, ntihagire uwonona ivy'ubuzima bw'abandi, duhanurane. Kandi hagize n'ubushaya twengengane. Ega guhanurana niko kwengengana, tugahanurana kugira ntagwe mu kabi. Mugabo abaye ikinani nivyo twize uyu munsi mwisengero. Abaye ikinani mugahanura bikanka, ababaye ruhebwa ni hamwe muca mubona rero n'ubutegetsi bw'igihugu buca bumufata bukamujana mwibohero kuko ntaca bakimaze. Ngira ngo ngaho turumvikana. None abaye ruhebwa, none amaherezo yiwe yofuma aja mwibohero hanyuma tukaronka amahoro? None ko yabaye ruhebwa ataciza kikimuva ko twahanuye bikanka. Erega muribuka na Yezu igihe hari mu kugira ko abisi bamufata bamugirire nabi bamwice. Erega yarashikirije Imana ubutumwa yamuhaye. Abo wampaye bose, ngaba bose nta numwe yatakaye kiretse waragenewe gutakara. Na Yezu yavuze ati abose abo wandagije ngaba nababungabunze nta watakaye kiretse uwaragenewe gutakara. Nawe ninde? Yari Yuda. Uwo yarabigenewe ni ruhebwa. Nico gituma natwebwe rero uwasi impanuro ntahanurwa akaba ruhebwa, tukamujana mu rukinja rw'abagabo bikanka. Nta kindi abaye ruhebwa. Narega yemwe turi abakristo twakwemera kuba baruhebwa. Nitwaba byaratunaniye kuva muri ivyo bituma tuba baruhebwa, dupfume basi tuvyirega tubishikiriza Imana
kuko n'ivyaba bituremereye yoyo biroroshe yuko ibituremurura. Twame tuzirikana rero gukora ivyiza.